Twebwe turi abantu b'abamama kandi turi abamama nyene twafashe ubwenge bwo gukora produit turafata isabuni tugafata acide tugafata n'ifu y'ikivunde nka jewe nagitanguye ndi nkumi nari mfite imyaka 13 ubu mfite abana 5 hama hagira abandi nyene ndabereka ngene dushobora kubaho ndabereka nyene uwo mwuga n'ubu biradutungiye abana kuko turabamama benshi ngaha nta papa dufise abapapa baradutaye n'abana ariko turabareze kuri uwo mwuga nyene ugasubiramo ako kantu ngo abapapa b'abana bacu baradutaye nivyo bidutungiye abana nta bindi bintu bidutungiye abana Yaganawe TV. Turabaramukije abakunzi bacu abakunzi ba Yaganawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko mumeze neza aho iwanyu mu nkundire ndabaha ikaze mu kiganiro cacu tubibutsa ko turi kuri Yaganawe TV aho umunyagihugu wese umwenegihugu wese canke umunyamahanga wese aba afise ijambo kuri Yaganawe TV kugira ngo tuyage byinshi bigiye bitandukanye tubibutsa yuko tutabasambura twebwe ariko turabubaka mumbonye ngaha ni Nina Merveille dusabe mu biganiro bigiye bitandukanye kuri Yaganawe TV no musi rero twaragendeye intara yagutse ya Bujumbura nshasha ya Bujumbura muri commune ya Cibitoke ubu tuvugana mumva ko ibintu bimeze neza twarabibira ko tutazoza turaguma muri studio gusa tuzoza turatembera no musi ndi kumwe abamama beza abamama b'umugisha aho twabasanze bariko barakora abantu mu mutwe bashariza abakobwa n'abamama mu mutwe twagirageje kuganira nabo uno munsi mu nkundi rero mbanze nakire umumama umwe muri bo kugira ngo atwidondore twongere tuganire neza kuri Yaganawe TV karibu cyane ego murakoze yego turamukiza abakunzi bacu abadukurikirana bose turabaramukije kandi turishimye kubabona ego ko mwadutembereye ego ni byiza cyane karibu iwacu mu ntara y'Ibitoki aba nitwa Nduwimana Florida ego ni Florida twasanze ariko arakora abantu mu mutwe tuganirize gatoyi kuvyo twasanze ngaha twe twababonye ngaha muri ko murakora abantu mu mutwe ntituzi ngo ni association ntituzi ngo nagashira hamwe kagiye hamwe canke abamama bagi hamwe bariyunga kugira ngo bakora abantu mu mutwe bari hamwe twebwe turi abantu b'abamama kandi turi abamama nyene twafashe ubwenge bwo gukora produit turafata isabuni tugafata acide tugafata n'ifu y'ikivunde tugakora produit hama twaiza kuyikora tugasiga abantu b'abamama tukanasuka no gusuka imishatsi nyene tukabakorera isuku ibintu byerekeye isuku mu mutwe kubera iyo produit ni produit locale bayitwa locale eko imbere yuko atwereka ukuntu akora neza iyi produit kuko twasanze badakoresha aya produit tumenyereye twasanze hari amaproduit bikorera ubwabo imbere yuko abitwereka reka tubanze tubaze mama wacu ati kubera iki mwatanguje kino gikorwa mwagitanguje ryari iki gikorwa nka jewe nagitanguye ndi nkumi nari mfite imyaka 13 ubu mfite abana 5 hama hagira abandi nyene ndabereka ngene dushobora kubaho ndabereka nyene uwo mwuga n'ubu biradutungiye abana kuko turabamama benshi ngaha nta papa dufise abapapa baradutaye n'abana ariko turabareze kuri uwo mwuga nyene ugasubiramo ako kantu ngo abapapa b'abana bacu baradutaye nivyo bidutungiye abana nta bindi bintu bidutungiye abana tuvuge yuko rero abamama bose bari ngaha abagabo baba babataye
turi benshi muri twebwe dukora turi nka 20. ni mu gihe utubwiye yuko haciye igihe kininiya mutanguye ko bino bintu mwabitanguye guhera mukiri batoyi none kubera iki twabasanze muri kino kibanza twasanze mukorera hanze nta mufise mukorera nta kibanza mufise mukoreramo kubera iki mama twabuze uburyo ego twabuze uburyo kuko bisaba nyene nko tworonka nk'abantu badushigikira badufasha bakaturonderera nk'ikibanza twokoreramo nk'agashira hamwe tukajya nko muri koperative aho mo tworonka nk'abantu badufata badushigikira byogenda neza kubera urabona udufaranga turose tudusumiramwo abana tukaguramo uduhuzu amakaye minivare yo kwishuri y'abana urumva amahera aca tubana makenya imbere twereke kwa kuntu rero uza gukora ya produit yawe kugira ngo abantu babibone imbere yuko gusa uyikora banza utubwire neza ninde yakwigishije ko iyo produit canke wabonye gute kwifata abantu produit kugira ndabimenye navyigiye muri Kongo baranyeretse ukungene bayikora ufata isabuni ubwoko bubiri hariho isabuni yera n'isabuni ya byondo urafata ugakatagura ugaharagura yose gahera imaze guhera byose dufatira rimwe byose ufata imwe mo gakatagura iheze iyi yera utufata n'iyindi sabuni ya byondo sabuni ya byondo kubeka yiza nimwitwereka ikoresha umwe zose ukatagura zose zigahera uco shiramwo amazi urabona ko ari zibiri usizemwo amazi uca wama uba ufise igipimo nyene c'amazi ukoresha hama rero ugaca ushiramwo nk'ibikombe bibiri vy'amazi ugakubita hama ugaca ushiramwo n'ubufu produit ikiba produit ushiramo na acide ikirobeke ushiramo ikirobeke hama rero ugaca ushiramo rero acide ni acide niyo yiyi imwe bakoramo intuzenya amasabune niyo duca dukoresha hama ikiba produit nk'iyo onyo twamare twisiga abantu hama iyo mukoresheje nk'isabuni zibiri mushobora gukuramo nk'amahera angana gute mukoresheje isabuni zibiri ni nubwo bufu byo bushiramo ubufu bungana gute irobo tuyigaburamo kubiri ugura irobo tuyigura 500 isabuni tukayigura 500 indi 500 cukora indobo igera hagati igeze hagati urashobora gukuramo 30 na 40 urayakuramo ego bivanye n'abantu wasutse wasize ukorere byose rero tubibone byose ubikore byose ntangorane ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo mutima hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo mutima muhejeje kwibonera ingene baheza bagakora ya produit yacu murabona yuko ari ibintu bisaba ubuhinga no kuregera cyane kugira ngo umuntu ntarenze kandi yatubwiye aho yavyigiye murumva ko yari yatembereye kuko nta kintu na kimwe kitarondegwa iyo ushaka gukora ikintu ubishiramo ingufu twahasanze abamama benshi rero abadamu benshi kandi nk'uko wabitubwiye mbega umwe wese akora ku giti ciwe akora yishira mu mfuko canke hariho duke tuja muri rusangi canke nta naka association mwanagize twebwe dukora umwe wese ashira ku mufuko wiwe kuko nta association dufise umwe wese akora ashira ku mufuko wiwe mbega hari kubera iki kubera ataka cooperative dufise mbega bisaba iki kugira ngo none mukaronka ko ga association bisaba ko tworonka abantu badukurikirana kugira ngo badufashe iyo cooperative tuyikore
nta bantu dufise erega inguvu zitangura kuva muri mwebwe mugashira hamwe nyimba muvuze ati ku munsi twese twaje gukora umwe wese aratangaya muri aka ka association kacu kuko ni naho umuntu ariko araraba kino kiganiro yifuza kubafasha yavuga ati ngo ndabafashize hamwe kuko nyimba mudafisa akantu mwashize hamwe umuntu akaba babwongereko kugira ngo kaze karabasahiriza bisaba rero yuko nk'umwe muri bo watanguye kera cyane mukabigira inama mbega turabizi neza yuko ahari abantu hamurunturuntu mukorana muri abadame benshi mbega ntibihora bishika mugakunda gucanamo cyane canke bimeze gute twebwe byo gucanamo urazi ko abantu b'abadandaza bishika ariko twebwe ntabwo bishika ngo turashwanye turashobora no gushwana mu minota 2 bikaba biheze tugasubirana hamwe bigahera ego ni hehe wifuza gushika muri uwo muga wawe umuga wanje nari nipfuza gushika ko noja mu gashira hamwe tukagira n'abandi nyene bakaza nyene tukaja mu gashira hamwe twese mu koperative tukagira umugambo umwe hamwe umuntu agize ikibazo tukamushikako yabuze nk'umuntu canke agwaye tukagenda kumuraba bisaba yuko mugira uwo mugambo umwe bigasaba ko mugira ihangiro rimwe kugira ngo nyimba arakabonetse kaze karaja hamwe mu kigega kuko turazi neza ko hari ababa bakora gusumza abandi kakaba gato ariko kakajako ego nibaza ko ari uko vyogenda biragenda reka rero ndakubatse twuguma twumva umukuru w'igihugu watubwira ivy'iterambere imbona kazoza y'ibihumbi 2040 nibaza kubizi ndabizi mbega wowe wibona hehe mu bihumbi 2040 abari karavuga ego ni byiza avuga byiza kuko nk'ubu tuca dukora nyine umugambi kugira ngo tukaca tuguruza nk'agashira hamwe tukagira agashira hamwe kugira ngo n'abagiye kudufasha baze babone nk'ahantu twoba twigejeje tukagura nk'agakoko tugatunga cyangwa urukwavu naho nyene iterambere rihera ko wowe rero uri mu bavyumva cyane bisaba ngo uce uhimiriza n'abandi bakenyezi mukorana kugira ngo mushireho hako ga koperative muze muragurana na mucanke muze murashira hamwe niho nakabonetse umuntu asha ariko araraba kino kiganiro akifuza kubaha akantu aba abona hagashira ko ntiyo carondera wewe ngo arondere naka urumva yuko vyoba ari ibintu kandi bisaba yuko tugira imbono nkuko umukuru w'igihugu cacu yama abitubwira kuhera utanguye kano kazi kawe rero nigiki wabonye cahindutse mu buzima bwawe usivye yuko uronka agafaranga ko kugaburira abana nikihe kindi kintu wungutse jewe n'ukuri sinidoga nababariye ko ubu amahera y'ishuri y'impuzu ya rasiyo yose ndayakuranga kandi mperuka no kuronka akantu k'akazu nyene naguze ndagakuye ngaha nyene muri uwo mwuga aha itariki 30 z'uku ninjira mu nzu yiwanje naguze muri ibi bintu nyene